bakunzi ba televiziyo y'u Burundi ndabaramukije kaze mu kiganiro cacu biraturaba aho tuza kuganira ku bijanye n'imigambi y'indongozi mu madini n'amashengero mwishirahamwe kinyafrika ry'impuhwe MAC. Leta y'u Burundi ihamagarira amashengero n'amadini guteza imbere igihugu mu kugwiza umwimbu, akaba ari muri iyo ntumbero yasizeho umugambi w'uko abenegihugu bose boja mu makoperative kugira bagwize umwimbu bagwanye inzara. Uruhara rw'indongozi mu madini n'amashengero mu guteza imbere igihugu ni ntangere mu migambi barangura iganisha ku iterambere mu ntumbero yo gushira mu ngiro y'ambono y'igihugu. Tugarutse kwishirahamwe kinyafrika ry'impuhwe MAC, muti mbega none imigambi y'iryo shirahamwe barangura ni iyihe? Mbega intambanyi iryo shirahamwe rihura mu migambi yaryo ni iyihe? Mbega MAC yokora iki mu ntumbero yo guteza imbere igihugu mu kugwiza umwimbu? Kugira ngo tuganire kw'ivyo bibazo vyose turi kumwe muri kino kiganiro n'abatumire batatu. Turi kumwe na Reverend Pasteur Bukuru Marie Tisia, akaba ari mu nama ya bose y'ishirahamwe kinyafrika ry'impuhwe MAC. Turabaramukije, turabahe n'ikaze. Murakoze cyane kutwakira, Imana ibahezagire. Murakoze. Uwundi mutumire turi kumwe ni Pasteur Irutingabo Manase, akaba ari umurongozi w'igisata c'abungere mw'ishirahamwe MAC. Turabaramukije, turabaye n'ikaze. Amahoro, murakoze cyane kutwakira kandi turanezerewe kuba turi hano turi kumwe namwe. Radio nkuru y'igihugu cacu yadutumiye. Murakoze. Uwundi mutumire turi kumwe ni Bishop Apotre Nyabenda François, akaba ajejwe imigenderanire muri MAC hamwe n'ayandi mashengero. Turabaramukije, turabaye n'ikaze. Murakoze, natwe turakira ino kaze, Imana ibahezagire. Murakoze. Ego duhere kuri Manase, turiko turaganira ku bijanye n'imigambi irangurwa n'indongozi mu madini n'amashengero yo mwishirahamwe kinyafrika ry'impuhwe MAC. Mbega mwotubarira iyo migambi niyihe? Murakoze cyane. Mwishirahamwe ryacu MAC turamaze gukora imigambi itari mike, na cyane cyane kugira ngo dushobore gushira abakristo bacu mu mbona kazoza y'igihugu cacu. Ubwa mbere twarigishijwe neza ibijanye no guteza imbere igihugu. Twe twaragiriwe n'amahirwe na Sebarundi aratwigisha inshuro zibiri zose, hamwe ngahi Bujumbura, ahandi twahuriye i Karusi. Muri iyo migambi rero harimwo kubigisha guteza imbere igihugu, gushinga amakoperative y'uburimyi n'ubworozi, kwigisha abenegihugu na cyane cyane abakristo bari mu mashengero yacu ingene bashobora gukora ibikorwa bisunze ico Bibiliya ivuga. Muri iyo migambi kandi twarashoboye no kuba mu bahagarariye amatora mu kuyakurikirana kugira ngo abarundi dushobore kwitorera indongozi zizodushikana mu mbona kazoza, aho abapastori basizwe amavuta barenga 200 bashoboye gukwiragizwa mu ntara zose z'u Burundi kugira ngo dushobore gushika muri iyo mbona kazoza. Byaca bisaba ko dutora abarongozi bazodushikana muri iyo mbona kazoza. Eka mu mashengero si ivyo gusa, na cyane cyane MAC iraduha ubundi bumenyi bwo kwigisha abo turongoye. Twarashoboye kugiranira imigenderanire myiza na FOMI kugira ngo dushobore kuronka umwavu vyoroshe. Turahimiriza abakristo bacu kuja mu assurance kugira ngo bashobore gutegura kazoza kabo kejo hazoza. Iyo yose ni imigambi tugenda dukora kugira ngo tuzoshobore kuba mu mbona kazoza. Mu bihejeje kuvugwa mu bijanye n'imigambi yaranguwe n'ishirahamwe kinyafrika ry'impuhwe MAC, havuzwe imigambi itari mike, havuzwe n'ibijanye n'amakoperative. Umukuru w'igihugu aramaze kubagirisha amanama atari make, aho yababariye yuko ibihugu byose byateye imbere byahereye ku burimyi n'ubworozi, eka mbere akanabahamagarira kuja mu makoperative. Burya muze muri ibihugu byose byateye imbere vyahereye ku burimyi n'ubworozi. Vyose shaka mugende muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mugende mu Bashinwa, mugende mu Bongereza, mugende bose muza gusanga bahereye ku burimyi n'ubworozi bose. Koko inda ubwa mbere kugira uronke inkomezi zo gukora ibindi.
bose niho bahereye. Mu Burundi cyari igihugu cya mbere cy'abarimyi n'aborozi, abazungu bataraza. Cyari igihugu cya mbere cy'abarimyi n'aborozi. None mwosigurira ingene bagira ikibiri kugira bimbure vyinshi, bakavuga bati nyamwigenda ko ntarimira impeshi. None ikibiri haro gitaniye na koperative bitaniye, niwiyumvire mu 1896 imbere yaho abarundi bazi cari cyo koperative. Sinzi ko mu bitegera. None twavyibagiye gute? Nigiki cyabitwibagije? Mbega mwebwe mwishame MAC uwo mugambi wa leta kuja mu makoperative mwarawakiye, mu ayo makoperative muyarimwo yifashe gute? Murakoze cyane. Nk'uko mwoho yabivuze, amakoperative twarayakiriye nka nkama tuyarimwo. N'ikimenyamenya iririma ry'agatasi twararimye, kandi twiteguriye n'ubu kongera irindi rima rigira kabiri. Tugiye naho nyene kurima, ko twaramaze kurima twiteguriye guteragira. Imana bahumugisha cyane. Ego muravuze ko muri mu makoperative, mbega ayo makoperative yo bari angana gute? Ari mu gihugu cyose? Amakoperative ari mu gihugu cyose, na cyane cyane nk'aho dufite amashengero, nkanje mfite amashengero mu gihugu cyose, bose bari muri ayo makoperative y'uburimyi n'ubworozi. None mu makoperative yifashe gute? Arateye imbere? Bimeze gute? Ari ku rugero rumwe? Hari iziri imbere y'izindi? Byifashe gute? Hariho iziri imbere y'izindi, n'izindi nyene usanga zifise ikibazo kubera ikibazo kijanye no kuronka ifumbire dutevye, kandi tukagira n'ikindi kibazo n'imbuto y'ibigori yaje itevye. Ariko hamwe n'ibyo dushishikara kwiyungunganya. Mu bindi havuzwe ibijanye n'irima, yavuze ko murima, mbega none ko ubu turi mu irima ry'agatasi, ryo bajyagenze gute irima ry'agatasi muri MAC? Murakoze cyane. Irima nuvuga muri rusangi byagenze neza, ariko ntihabuze utuhagiye turacamo bivanye nuko ifumbire hari igihe yaboneka ikaboneka itevye, canke ugasanga imbuto zibonetse zitevye. N'ikibazo rero c'ikirere, nko mu karere tuwe duherereyemo twarimiyemo mu ntara ya Cibitoke, imvura yaratevye kugwa, ikagwa ku rugezo rutarigo, ariko twakomeje gukora. Rero twarimbuye, mugabo sinovuga yuko umwimbu uzoba mwiza nko mu gihe cyaheze. Ariko vy'ukuri abantu bariko baritabira aka kamo ko kurima, kuko si kenshi twahoze tubikora. Muri MAC ni kuvuga yuko umugambi wa leta ihamagarira abanyamashengo n'amadini guteza imbere igihugu biciye mu kugwiza umwimbu. Muri MAC mwarawitabiriye? Twarawitabiriye cyane, kuva murongozi wa MAC yaratwegeranije, aregeranya abapastori bose basanzwe bari muri iyo shirahamwe, aratubwira ibijanye n'uwo mugambi ko dukwiye kubamo kugira ngo natwe dushobore gushigikira imbona kazoza y'umuvyeyi mukuru w'igihugu yaduhaye. Na cyane cyane ko twagiriwe n'amahirwe nk'uko bagiye barabivuga abandi, araza aratwigisha, aratubwira ati igihugu giteza gutezwa imbere na bene co. Rero natwe nk'abarongozi twarakiriye ako kamo, duca tubishira mu turongoye, kandi barakakiriye neza. Mbega none muri MAC murima ibiki? Murimira hehe? Muri MAC turarima ibigori, turarima ibiharage, turarima ibiraya, turarima amasoya. Mu yandi majambo turarima ibintu nyene vy'intete nka vyose, kuko dusanga dufise muri MAC n'igisata c'abakenyezi gisanzwe gikora ubuyi bwitwa udasa porridge. Rero duca turima ivyo nyene, tuzi ko duca tugaruka tukishorera nk'abakenyezi. None subi nyuma gatonya, ubunye ivyo mwateye biri ku rugero uruhe? Mwarimbuye? Bimeze gute? Hari ivyo twimbuye, mugabo nk'uko nabivuze ngitangura, umwimbu ntiwagenze neza cane kubera ko kuri ivyo bijanye nuko tutaronse ifumbire ku gihe.
n'imvura ku gihe. Kuko urumva naho ronka ifumbire ku gihe imvura nayo ntize ku gihe hariho ikigenda kirahinduka. Mbega none iyo mwimbuye umwimbu muca muwushira hehe? Iyo twimbuye umwimbu turagurisha, kuko urumva turarima nk'ishira hamwe hama tukagurisha hama bikagenda gutunga imiryango yacu, hanyuma n'igihugu nyene kikaboneraho akoyoko. Ego iyo hageze ibihe vy'irima twavuga nk'irima ry'agatasi ry'impeshi ry'icina cyane ima ry'impeshi, abarimyi bavyiteguye bimwe biboneka. Mbega none iwanyu muri make irima ry'impeshi muriko muryitegurira gute? Icambere noherako irima ry'impeshi twatanguye kugitegurira kare, kuva aho ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi busohoreye itangazo ryo gutangura kuza kugombeka umwavu w'impeshi, twaciye duhimiriza abakozi b'Imana bari muri make kuriha mu bambere kugira ngo twitegurire iryo rima neza, kuko iyo turishe mu bambere bituma twebwe amazina yacu aboneka mu bambere. Aho icyo yabaye intambwe ya mbere twatanguriyeko. Hanyuma tukaca duhimiriza abantu kuja kukiva hakiri kare, kubera hari igihe imvura impeshi igenda n'ingoga. Rero igihe n'ingoga twatevye bica bituma duhomba. Ubu rero twarayiteguriye neza bihagije, kuko n'igihe cyo kugombora umwavu twebwe abantu muri make twarahejeje kugombeka, twarakoze no kugombora twarahejeje. Ubu dusigaye turindiriye gusa ko leta mvyeyi, leta nkozi idushikiriza umwavu. Mbere bamwe n'amasize ugiye mu makoperative nkuko mwavyumvise, benshi amasize aramaze kuboneka. Nize navuze amasize ucamva icarico imbibe mu yandi majambo, hamwe umwavu woboneka abantu bace batangura gutera kugira ngo dutere kare, imvura niyagenda hakiri kare tuze tube twejeje. Iyo twagiye turakurikirana bajye batubwira ivy'ibirere, turumva ko bavuga ati imvura izogeza iki gihe, bice bituma natwe tujana n'igihe kugira ngo dushobore kujana n'igihe batumenyesheje imbuto zacu zere neza. None ibijanye n'imbuto muri nazo bimeze gute, byifashe gute? Ibijanye n'imbuto rero kenshi usanga bitatworohera, ariko kandi iyo twavyiteguriye kare turayironka. Nk'imbuto y'ibiharage turabika ivy'agatasi, tugaca dutora imbuto nziza tukabika kugira ngo dushobore kuyitera, kubera ku mpeshi turima ibigori gake, usanga ibigori ku mpeshi bitera neza gose, ariko ca twibanda kurima ibiharage kugira ngo muci. Urabona iki ni ikintu kirekire, twejeje mu kwa gatanu, ibindi bisura kwera mu kwa 12 canke mu kwa mbere. Bica bisaba rero ko turima ibiharage vyinshi kugira ngo dushobore kuronka ibyo tuzotungisha imiryango, mbere n'ivyo dushora, kugira ngo dushobore gutanga n'amatagisi, leta yacu ishobore gutera imbere, tuze tube mu gihugu ciza, igihugu cifashe. Kubijanye n'ifumbire mavuze ko mwagihejeje, mbega mwebwe ko bamwe biduga kujyana n'ifumbire mu bw'ubuhinga mwakoresheje mu ifumbire byagenze gute? Twebwe twaratanze amafaranga no kugombora turaheza. Rero turarindiriye ko bayidushikanira hariya kugira natwe dushobore kuza kuyitora. Kwidoga kenshi birumvikana kubera hari igihe igitevye rero urumurimyi ubuhomvye. Hari igihe n'igihe ibonetse ugasanga umuntu bamuhaye nkenya, ugasanga umuntu yaragombetse nyinshi mugabo akaronka ifumbire nke. Ico gihe reka mvuge nka jewe ndima amahegitari arenga 10, nasavye nk'umwavu w'imiliyoni nka 3, bakaca bampa nk'udufuko nka 5, ico gihe mba mpomvye. Kandi ico gihe ntidushobora kudoja muri cya gihugu cifashe canke giteye imbere mu gihe dutanguye guhomba muri kino gihe. Ariko iyo umwavu waciye ushika ku gihe bigatuma natwe tuca dutera ku gihe, ico gihe biragenda neza kandi tukimbura neza, mbere sino kubesha na jesa ikatugurira neza tukaryoherwa tukanezerwa. Ego tureke kumva ibijanye n'amarima, haba irima ry'agatasi haba irima ry'impeshi. Mbega ko tuzi yuko ibijanye n'irima bisaba ubuhinga, ubwo mwarose inyigisho zikwiye ku bijanye mwarose inyigisho? Murakoze cyane, inyigisho twarazironse bihagije, mugabo utosora ifuka hozamwo akatsi. Turakenera ko n'ubundi boguma batwigisha, ariko inyigisho twazironse twaragiriwe ubuntu. FOMI iradusanga ku kivi, iratwigisha, iratwereka ukuntu turima, iratwereka ukuntu dushobora no gufumbira bitagoranye. Yego, twavuga ko izo nyigisho mwarazitahuye? Twarazitahuye aho tugeza
mugabo kandi abona iki gihe cacu bisaba ko umuhinga n'umwigisha ataguma inyuma y'abarimyi. none izo nyigisho zabafashije iki uravye aho mugeze ubu niyo mwavuye zabafashije iki? Ico zadufashije ni uko twahora turima karoti ariko turima, cyangwa uko twara dutera atariko dutera, uko twahora dufumbira atariko dufumbira. Kare mu guteragira twateragira uruvaga, ariko ubu uye tutera ku mirongo, bikatworohera iyo turiko tubagara, tukabagara duca mu migombeko gutya ayi tukagenda uko umurima wawe wawuteye ngaha, imbuto wayiteye ngaha, ukaronka ukuntu ucamwo mu kubagarira, bikatworohera no mu gushiramwo ifumbire nyene bikatworohera. Twavuga rero yuko abanywanyi ba make bose ubu inyigisho bazironkejwe. Ego barazironse. Ego umukuru w'igihugu aravuga yuko ivyatsi bitaribwa bo bigira ibiribwa, ahari umushike bagaharima kabinyovu. Mbega mwebwe ako kamo ka leta k'umukuru w'igihugu mwakakiriye gute? Twarakakiriye neza cyane, kuko hariho nk'ahantu kenshi wabona hari ivyatsi ngo hari ishinge, tukaba tuzi ko kuva kera duciye ubwenge bavuga ngo mwishinge ngo nta kibayo, ariko uyu munsi turabona imirima myinshi y'abamake iteyemo ibiraya kandi tukimbura kuku umwimbu mwiza cyane gose. Rero ako kama twarakakiriye kandi turiko turabishira mu ngiro. Ego muri make ngo tubarira imigambi yanyu yakazoza. Mu migambi yacu yakazoza ni imigambi ikomeye. Fa dutanguye kurima ugasanga ari nk'umurimyi yimbuye nk'itoni 10, duca dutangura kuyumvira ubwa mbere twogira amahinguriro. Nk'ubu urabona kenshi hari ico ahi Burundi dusuma agafu, bavuga ngo agafu kavuye Bugande ngo keza k'ibigori gahinguye. Turiko turiyumvira na twebwe nyene gushinga ihinguriro. Umugambi yakazoza gushinga ihinguriro ryiza rishobora guhingura ibintu byacu turima. Mwumvishe ko turima ibigori, tukarima ibiharage, n'umuceri nawo nyene abamaki bari mu kiyaya cimbo barawurima, tukarima ibinyantete. Ibyo binyantete rero birakenera ko biva mwifu, ku buryo ejo hazoza natwe dushobora kuba dushobora gushorera hanze y'u Burundi, tukahariko ivyerekana ko vyakoreye Burundi. Ivyo rero turabifise. Hari ikindi kigira kabiri, turafise indi migambi yo gushinga alimentation akomeye ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura, kugira ngo dushobore kudandazamwo ibintu vyacu twakuye mu mirima, twandike kiti bihinguriwe iwacu, kugira abantu bose babone ko iyo migambi iri kuratera imbere. Ubugira kandi turafise imigambi yo kubandanya inyigisho, kugira ngo abakozi b'Imana bose bari muri make. Murazi ko muri iki gihugu cy'u Burundi amashengero aguma avuka kandi ayandi aguma asaba kuja muri make. Uko rero ko asaba kuja muri make, niko tuguma dutegura inyigisho kugira ngo nabo nyene tubigishe, n'abatarashikirwa bashikirwe, ku buryo no mu make ari Mugina mu ntara ya Buhumuza, hanyuma n'uri Imwaro mu ntara ya Burunga hafi y'u Rwanda, hamwe n'uri mu Camakombe hafi y'u Rwanda mu ntara ya Bujumbura, n'uri Imisugi mu ntara ya Buhumuza hafi ya Tanzania, bose bashikirwa niyo migambi, bose bashikirwa niyo migambi, bashobore kwiyungunganya no guteza imbere ikibano no guteza imbere igihugu. Leta y'u Burundi iravuga yuko twokwigwiziriza tugateza imbere imbuto kama zahi wacu, tukareka kuza kuzana imbuto zo hanze, na burya amadolari natwe tuyakeneye. Mwebwe muri make ico cyumviro kirabazana? Icyo cyaratujemwo bivanye n'ingene twagiye turabona imbuto itugora, ibigori vyamva makungu vya panisengani turabitugora kuronka. Twasanze nk'uko Sebarundi yaduhimirije mu nyigisho yaduhaye muri INSP, nizo twaronkeye ikarusi, avuga ati imbuto kama yiwacu twongere dusubire tuyigwize. Rero abamake twayifashe nkama, iryo jambo twarifashe nkama, turiko turagerageza kugira ngo iyo mbuto tuyigwize. Hari utugori twiwacu Burundi hambere ngaho wasanga dufise amabara, ugasanga harimo amabara atukura, amabara yirabura, amabara asa novuga n'umututu uhishiye. Utwo tugori twokeje uri kurakaryo kumva karasosa cyane. Ubu turiko turabigwiza kugira ngo byongere bisubire bigaruke, kugira ngo abarundi dusubire ku mbuto ziwacu. Ego mu nama umukuru w'igihugu aho agirisha ishyirahamwe make,
ahora agaruka ko abakozi b'Imana iruhande yo kwigisha ijambo ry'Imana botoza imbere igihugu mu kugwiza umwimbu. Yaranavuze yuko hoba kwirinda kwiyorobeka mu kwinyegeza inyuma y'ijambo ry'Imana. Aha turiko tuvugana muri abakozi b'Imana bukuri, kuko hariho abantu bavuga Imana bahungiyeyo kubera uburyarya bwabo. Hariho abantu bitwaza Bibiliya kubera escroquerie, akaba aribo wa mbere bavuga ijambo ry'Imana mugabo ari indyarya, ari umwiyorobetsi, hari umufarizayo. Rero ndiko ndabwira nti tuvuge tuzi yuko atandyarya zirimwo, kuko nta na hamwe muzopfa mushitse witwaje ijambo ry'Imana ukaba indyarya. Uri kumwe n'Imana ntahomba, nico ariko ndabwira, uri indyarya urahomba. Mugo uri kumwe n'Imana utari indyarya mukuri, usenga mukuri, ntomba. Muri make mwavyakiriye gute biriyo? Erega nyakubahwa muvukanyi, murakoze cyane. Cyo ni ikintu gikomeye. Ubu dufise ingorane nyinshi mu gihugu cacu. Abantu bariyitirira ijambo ry'Imana mugabo ariko baragira ubwesikro. Muri make rero twarigeze no kugira ijonjora. Twarigeze kugira ijonjora nkaje nkurabe igisata c'abungere, twara abapastori benshi cyane, abantu bakumva kuba muri make kwa rumugisha. Mugabo umunsi umwe twaragize ijonjora rikomeye kugira ngo tukagira ico twokwitwa identification, kugira tumenye umupastori n'ishengera avamwo n'umurepresentante gare wiwe, kugira ngo ejo niyagira amanyanga tumenye yo tumuronderera. Ico gihe abapastori benshi barahunze make, barayihunze barayivamwo kuko basanze ikibanza cyo kugira amanyanga ataco bakironka. Abo rero twarabajonjoye baravamwo. Rero twebwe turabahimiriza gose na kare ijambo ry'Imana ribivuga neza ko ngo amahanga azoza kubasaba ariko mwe ntimuzoja kuyasaba. Nimba ijambo ry'Imana ribivuga ko amahanga azoza kudusaba, vyumvikana ko twebwe abakozi b'Imana twari dukwiye gufata iya mbere tugakoresha yacu maboko. N'ijambo ry'Imana ribivuga neza, na Paulo yaravyemanze ko kugira ngo ubutumwa bwacu tuvuga ntibugawe tugomba gukoresha yacu maboko. Nitwamara gukoresha yacu maboko kugira ngo dushobore no kuronka ico dufashisha abaza batugana. Mu bakozi b'Imana abantu benshi baraza kurondera y'urukiza. Rero iyo tubabivyemwe ivy'impwemu mugabo umubiri ufise intege nke, kiba ikibazo kuko umubiri ubaho aruko impwemu iriho. Umubiri umera neza aruko impwemu iriho. Impwemu nayo imera neza ariko ifise umubiri. Ivyo bintu bibiri rero tugomba kubifasha vyose. Kugira ngo rero tubifashe nuko tugoresha yacu maboko tukabanza gutera imbere yo guteza imbere abandi. Erega ntidushobora kwigisha abandi ivyo natwe tutariko turakora, twoba tugiye kugira nabi. Rero turavyitwararika cyane guhimiriza abakozi b'Imana bari muri make kugira ngo birinde kwanduza ubutumwa bwiza bigisha. Kubera ari umukozi w'Imana akacaja kuba umwesikro birababaje. None kwa Mungu azosigura iki mu gihe nawe ari mu bantu b'abayesikro bashobora gusubiza igihugu inyuma, mbere ugasanga akagira ubwesikro no mu barongoye akabagira ku bwesikro. Ico gihe bari ibara. Turakoresha yacu maboko rero kugira ngo byose bigende neza. Muvyo mwavuze ibijanye n'amakoperative ingene yifashe mwishirahamwe make. Mbega none intambanyi mbona muhora nazo nizihe mu byo bijanye n'amakoperative, eka mbere n'iruhande y'amakoperative izindi ntambanyi muhora nazo mu migambi yanyu? Mu migambi yacu dutangure ku makoperative mwashimikiyeko. Ku makoperative imigambi yacu muri makiri kiratera imbere, mugabo intambamye duhura nazo ni kwa kubura ifumbire mu gihe gikwiriye, ni kwa kubura imbuto mu gihe gikwiriye. Ari naco gituma mwumvise mwene data yavuze ko twogerageza uburyo bwose bubaho tugasubira kwitenganiriza ya mbuto yacu kama, kugira ngo ko ifumbire risanzwe ikorerwa ngaha iwacu Burundi n'imbuto zitunganirijwe ngaha iwacu Burundi, gutyo twoshika kwitunganya neza aho dusanga za ngwane zose twazikuyemwo. Imana ibahe umugisha. Amakoperative ari muri make ari nko mu ntara zose. Uriko araba none abanywanyi mubona vyifashe gute? Ntabahora bavamwo bakabiheba, ntabo kumbure imitahe bahora bayijya, nta intaba nkizo zoba zishika zimaze gushika. Intamba myinzozo ntizobora gushika kuko
umuhini mushasha ubwa mbere butera amabavu, hariho abavamwo n'abandi babandanya, ariko abavamwo si benshi, ariko abiyongera kwinjira mu makoperative ubudasa abo ni benshi cyane, kuko barabona iyo tugana ko ari heza cyane. muri ayo makoperative nyene hariho abo usanga bari imbere n'abo usanga bari inyuma y'abandi, mbega none abo baba bari inyuma muca mubaheba canke mubaha impanuro izahe? Turashishikara kubigisha, ni rya jambo navuze ngo uwutosora ifuku ahozamwo akatsi. N'abo bari imbere kubera ko cakindi avuga ko bodufasha, n'ubundi abatwigishije n'ubundi boguma inyuma yacu baguma batwigisha kugira ngo dushobore n'ico tutari twumvise neza kugira ngo dushobore kucumva neza, na ba bandi batari bwafata umurongo neza kubera ko inyigisho ziba zigumye inyuma yacu byodufasha byobafasha bagatera imbere cyane, kubera ko nk'ibyo twaberetse akarorero, je narimye amahegitari angahe y'ibijumbu, ndabereka uko nimbuye, bararyoherwa, ndaberetse umwimbu twaronse. Ibyo rero bituma bose biyumvira ati ese natwe twinjiza muri make. Mugabe ikibazo kubera ko batariga neza ko nabo biziganiriza neza, niho usanga kubera ko umutaha ugoye, ariko twari twarasabye leta, twari twaragituye umukuru w'igihugu ko hajya ahantu hari ishinge, hajya ahantu hatarimwa ko twoshobora kuharima, kuko benshi mu gusubira inyuma bafise amatongo mato mato usanga bayasangiye n'abandi, kubw'ibyo ntibayagira ko ububasha. Ariko turonse nk'ahajya aye twari twasavye, ni ukuvuga vyoduha inguvu nyinshi cane mu kurima, na cane cane turimiye hamwe dufise n'itongo leta yadutije, byo duteza imbere cane, ya ngorane yo bivuyemwo. Imana ibahe umugisha. Ego leta y'ubundi irahimiriza yuko abanyagihugu bose boja mu makoperative, mbega nko muri make kugira winjire mu koperative ya make hasabwa iki? Hasabwa ibintu byiza cyane. Umuntu bwa mbere umuntu ariyandikisha agasaba kwinjira, hanyuma yiyandikishije bakamwemerera, na cane cane ya karite yavugwa yuko hatobamwe abantu baza bafise utuboko tubiri, yuko hoza b'abantu batari babandi bababeshe b'abaesikoro. Abo nico gisabwa cyane, kuko barakiraba cyane, turakiraba cyane kugira ngo uwo muntu ntatwinyegezemwo ashaka kwingukira wenyene, ko twe dushaka kujana n'abandi tugatera imbere twese, turi kumwe twese birashoboka. Mbega none akamaro gukorera hamwe mu makoperative n'akahe? Akamaro ko gukorera hamwe mu makoperative ni uko ico we udashoboye mwene so aba agishoboye, kandi mugenzi aba agishoboye. Ushobora kubuza amafaranga yo gukoresha muri wa murima kubera ko muri kumwe n'abandi, wa wundi akaba yagutiza. Si nico gusa, turi kumwe twese dushobora no kuja muri banki yabona ugushira hamwe kwacu bikayitera kwizigira ko aba bantu naho umwe yohemuka, abantu ntibazohemuka bose. Ego Leticia, mwavuze ibijanye n'irima ry'agatasi, mbega intambamyi muramura nazo ni izihe mu bijanye n'iryo rima? Murakoze cyane. Intambamyi duhura nazo nizijya n'abandi bose bagiye baravuga, ahanini ni kugira ngo ifumbire dushikire ku gihe. Ugacuza kurima ifumbire wacerewe, ugaca usanga igihe kitubanye gito, kumbura ugasanga haraciyemwo n'intambamyi z'imvura yabuze, ugaca usanga kujya kumuraze ko nk'ibiharage biteye canke ibigori bifise amezi. Rero dufata nk'umaze nk'ukwezi utaronse ifumbire, ugaca utera mu kundi kwezi kundi, hari igihe haza kugera igihe c'uko ibindi vyera twebwe bitarera, canke ugasanga nabwo vyeze bikera bidafise, bitari binini, ugasanga ari nyene n'utuntu duto duto tutateye igomwe. Izo ni intambamyi zidushikira. Ikirere n'ifumbire, rero twosaba yuko badufasha mu kutuzanira iyo fumbire bozoza badufasha bakatushikanira ifumbire ku gihe, kugira ngo twe dukore, kuko abantu bamaze kugira umwete, hari n'abatahora barima, ariko ubu byababayemo. Bizoca bifasha muri uyu mugambi
umukuru w'igihugu akomeza kutubwira ati mugwize umwimbu, mube mu bantu bagwiza umwimbu. Mu kugwiza umwimbu ni uko abantu benshi batahuye kurima, hanyuma tukazoca twimbura byinshi, noneho n'imbuto zigashoza ziva iwacu nyene. Ivyo bizoca bidufasha dusubire gukenera gusubira kurondera imbuto hanze, kuko no hanze naho nyene hari igihe naho nyene bishobora gushika bitevye kubera bivuye kure, ariko tuvyifitiye ni ukuvuga umurimyi amenya kwipanga hakiri kare, agakora hakiri kare, akamenya ati iki gihe runaka kirageze dutangure duteragire. Mbega muri make murimira mu gihugu cose, nta ntambanyi mugira mu bijyanye n'amatongo? Mu bisanzwe nk'uko umukozi w'Imana aheje kubivuga Apotre François, turimira nko mu ntara zose kuko abamake bakwiragiye mu ntara zose, ariko nk'uko yabivuze n'ivyo hari ahantu usanga amatongo ari mato. Ni nayo mpamvu twituye umukuru w'igihugu dusaba ngo badutize, kuko hariho amatongo menshi ya leta usanga hari ataca ariko arakora, cyangwa ugasanga kumbure hariho abantu baba baratijwe kera, ugasanga byaranse ko babandanya aho hantu bakaguma ari bisanze. Rero icyo ni igisabo twasabye, turacarindiriye mu kwizera ko tuzokwishurwa, hanyuma twigwiriza umwimbu haba igihugu cacu kibomboke. Murakoze. Ego, umukuru w'igihugu mu nama yabagirisha yarashimitse yuko mwoteza imbere igihugu mu kugwiza umwimbu, avuga yuko uri kumwe n'Imana canke usenga mukuri adahomba. Mwebwe akamwe mwakakiriye gute ku mukuru w'igihugu? Twakakiriye neza cyane kandi yavuze ukuri. Mu bisanzwe tubona nk'ivyo ndiko ndavuga nk'abakozi b'Imana, nibwo tuhura n'utwo tubazo ntiduhomba ngo bihereyo canke ngo tuburiremo. Uravye kurigereranya nk'ahantu haruhande yaho ubuherereye, ugaca uraba n'abandi barimye nabo nyene bahuye n'izo ngorane nkawe, mugabo kubera nyene kwa kuntu nyene Imana ifise ukuntu nyene yitwararika abayo, ego n'abandi bose n'abayo, mugabo ugasanga ntiwaburiyemwo, ntiwahomvye. Kandi ikindi naco, impamvu tudahomba ngo duhereyo nuko dufise ukwizera. Tumenya ngo nimba uyu munsi iririma ry'iki gihe ritagenze neza, nimba agatasi katagenze neza, hari igihe wewe warimye mubanza mukaraba neza, mbega ko bitagenze neza, mbega vyatuvuyeko canke vyavuye ku mwavu canke vyavuye ku mvura. Dusanze ari vyatuvuyeko, duca tumenya ingene dukosora ivyo bintu, kuko nshoboye kubabwira nuko ivyo kurima hari abantu benshi bavyinjiyemwo batahora babikora kuva kera, kandi nk'izi nyigisho nazo turiko turaronka ntazo twari dufise. Kenshi mu kurima twe twakuze tubona iwacu barima, mugabo mu kurima bakarusanga baramije ibintu, bakamija byose bagapoperanya, ugasanga nta n'umwanya ubihaye ngo biheme, ugaca usanga vyera ari bito bito. Kubera iki? Ntivyaronse aho bihemera, canke waja kubagara kubera ko vyegeranye, ugasanga bimwe wabiranduye. Ariko kubera inyigisho twagiye turaronka, turamenya ngo hagati y'intambwe n'igiterwa n'ikindi turamenya ngo bimeze uku, mbese igiterwa kigakura neza gifise ubuzima bwiza iyo fumbire yabonetse neza n'imvura ikaba yabonetse neza. Ugasanga nk'ikigori ubona ni ikigori ciza giteye igomwe kandi kinini. Yego. Mu nama umukuru w'igihugu yagirisha make yarabahamagarira guteza imbere igihugu mu kugwiza umwimbu, yashimitse kwirinda kwiyorobeka mu kwinyegeza inyuma y'ijambo ry'Imana. Nkuko hariho bamwe biyorobeka mu kwinyegeza inyuma y'ijambo ry'Imana, mbega abantu bakora nka bene ivyo impanuro mwobaha n'izihe? Impanuro twobaha ya mbere nuko bokura amaboko mu mpuzu, bakaza tukaja ku murindi umwe w'iterambere, dukoresha amaboko yacu mu kurima. Tukababwira ko abatari bwinje muri make boza, hanyuma kubera ko turazi neza mu bisabo twasavye yuko dushobora kuronka leta ikadutiza aho turima, ko nabo nyene boca bajamwo bakaharonkera koyokwe. Ego.
mwavuze imigambi itari mike yaranguwe mu ishyirahamwe MAC mwagaragaje kuraba ijya migambi yose mwavuze mu ncamake intambanyi mwahuye nazo n'izihe mirangurwa ry'iyo migambi. Intambamyi ya mbere nk'uko bagiye babivuga ni kuronka umwavu igihe cyaheze cyagiye, ugasanga uje umwavu igihe cyo guteragira kiriko kirahera, kubera igihe ntitugihagarika, ntitwigira duhagarika igihe, kubera birafise uko Imana yabipanze. Uko Imana yabipanze rero nta muhinga n'umwe wo guhagarika ati ikirere n'ikibanza gihagarare canke iminsi banze ihagarare, ntibikunda. Iyo rero umwavu utevye, icyo gihe tuba duhuye n'intambamyi ya mbere. Intambamyi igira kabiri ni ikirere naco kiguma gihindagurika, ashobora kwizera ati imvura izogwa iki gihe ikacigwa, n'iyiguye ikacigwa nabi, icyo gihe tuca tugira intambamyi ikomeye. Iyindi ntambamyi kenshi duhura nayo ni kenshi no mu gihugu hagati, abantu usanga kenshi batarumva ivyo bintu ngo babibemwo, ngo babe muri ivyo bintu nyene vyo kumva gukora, kuko hari abantu bigoye kubumvisha kugira ngo bave ku marigara baze, ugasanga hakumva ibihe tugezemwe nabo bakaja mu bindi babwira abantu ati nimwitonde igihe kiriyo kandi twategerezwa kujana n'igihe. Ico rero ni intambamyi ikomeye cyane. Iyindi ntambamyi nkuko tubivuga twagiye turahura nayo ni imbuto. Nk'ubu ndamaze gukurikirana kenshi, usanga nk'iyi mbuto dukura mu mahanga iyeze ibigori vyinshi shirako ibigori bibiri canke ugasanga ni ikigori kimwe, mugabe izi mbuto ziwacu kamara naho usanga hahetse ibigori bitatu. Iyo rero ukaca usanga ni intambamyi, umwimbu wari witeze ntaba ari wo uboneka. Hanyuma iyindi ntambamyi ni igihe kenshi anagesa itevye kutugurira imbuto ziwacu, ico gihe bice bigorana kuko usanga nkombore vyagiyemwo tujya tuntu tw'udukoko iyo twatevye na twebwe nyene kubifumbira ko gushiramwo umuti. Iyo rero nayo ni intambamyi ya twebwe, natwe iva kuri twebwe abarimyi, ugacererwa gushiramwo umuti ukaca usanga vyabunzwe. Iyo nayo ni intambamyi iva kuri twebwe nyene. Rero izo ntambamyi zose tugenda duhura nazo, nico gituma umukozi w'Imana Apotre yabivuze François ko dukwiye kuguma twigishwa. Yindi ntambamyi rero ikomeye mbere ico dusaba leta cyane cyane bahimirize aba bagoronome bamoniteri bo ku mitumba biteho abanyagihugu bariko barashira inguvu hamwe bakora ibikorwa vy'iterambere. Hari igihe usanga umenga bigira sindabibazwa ntibabakurikirane. Iyo rero bari hajya ku rujya mutumba ntibakurikirane neza aba bantu, izi nyigisho zose twarose bariya abantu barabizi gose ko bazizi. Rero vyasaba ko baca baza bakadukurikirana. Umwana w'umuntu aguma ari umwana w'umuntu, aho twihenze na gatonya kuvuga ati aha muri henze gato ni mugira uku byose bituma bigenda neza. Niyo nayo nyene ni intambamyi ikomeye, ugasanga umenga ntibabona ayo makoperative canke abo banyagihugu bashize inguvu hamwe n'imitahe kuko nk'ubu ntaho umukozi ari musi y'ibihumbi 5 aho bizimbutse. Mbere mu kiyaya c'Imboho umukozi ku musi tumuhemba 15, umva ari gukoresha abakozi 10 ukabahemba 150 ku musi, mu kwezi ukabaha ivyo 150 imiliyoni 4,500 ucumva ko ari amafaranga menshi. Iyo rero hataciye habico cyo tugira ikibazo, twahemvye abakozi amahera menshi mugabo tukaca tubura abantu batubaha gufi, kandi leta mu by'ukuri bahagashira ukabute kwikabaha. Rero nibashikira abanyagihugu badutera intege muri ivyo bikorwa. Uravuze leta, uravuze abamoniteur, mbega mwebwe mukorana gute n'intwaro mu bijanye n'ivyo vy'irima n'ivyo vy'amakoperative? Murafise abahinga muri MAC? Muri MAC turafise umwagoronome ajejwe ivyo vy'iterambere, yize ivyo nyene vy'ubwagoronome, mugabo tumufise ari umwe. Rero kuba ibuhumuza akaba ibutanyerera akaba muri Bujumbura akabiburunga usanga bitoroshe, akaba no muri Gitega kwakwiragira. Iyo dushitse mu mirima yacu dora dusaba abajejwe intwaro, abakuru b'imitumba kugira ngo baduhe bajya abamonitere bari ku mitumba baze dufashanye. Dufate nk'akarorero nkajeyo nsanzwe ndimira Ikarusi, muri abo bantu mu bakozi barenga 30 bakora mu mirima yiwanje, misi yose umumonitere abarimo, naho leta imuha agashira ukabute najewe nyene ndamubwira tuti wakoze. Rero mu kirundi ciwacu cyumva nyene ko si impembo, muganda ndamubwira ati wakoze kumbera hafi y'abakozi kugira ngo berekereze. Ico gihe rero usanga dufitanye imigenderanire myiza, kandi mbere n'abatware bakadukubitira akagohe ati muraraba munyarutse kuriha mwebwe muri mu makoperative, mbere bakanatwandika mu bambere kuko usanga dutwara umwavu mwinshi kandi twimbura byinshi tugateza imbere n'umutumba barongoye. Murakoze.
ego muriko mukora iki mu ntumbero yo guteza imbere igihugu mu kugwiza umwimbu mu ntumbero yo gushikira yambona kazoza igihugu cifashe umwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. murakoze cyane icyo turiko turakora ni ukubandanya duhimiriza abo turongoye kugira ngo abantu bijukire kurima cyane, kandi nubwo twakomeje kuvuga kurima n'ubworozi nabwo nyine burimo, kugira ngo barime banorore, kuko iyo bariko barorora urya mwavu uragaruka ukadufasha mu mirima. Turiko turabahimiriza kugira ngo abantu bari hamwe bashobore no gukobotana n'ahantu mu gihe leta nkozi itaradushobora kuduha ahantu ngo idutize ahantu uko twabisabye, ariko abantu bakaja hamwe bagakota nk'ibibanza bigaragara kugira ngo bashobore kurima, dushobore kuronka uwo mwimbu mwinshi, twironkere imbuto mu gihugu cacu. Nubwo bworozi nabwo nyene tutabusize inyuma, kuko urumva nabwo nyene burafise akamaro, kandi nabwo nyene turabukurikirana kandi turabukora aho duherereye kugira ngo imirima yacu ikomeze gutotahara. Rero no kubatera intege n'abatavyumva, urabona nko hano mu gisagara ca Bujumbura hari abantu benshi baje bava ruguru baza ino, muhora mubona nk'abamama bagenda batembereza utuntu kuduseke, bajya benshi baraje bashika ni Bujumbura, bamwe ugasanga bari n'abakozi bo mu mazu, ugasanga byarabagoye, ugasanga barashoye kuba baravyaye nk'abana batagize ama mariage, ubuzima bukabagora. Mugabo muri kino gihe, kuko bamwe bariko baraja bari mu mashengero yacu, turiko turabahimiriza kugira ngo iwabo baba bafise amatongo, hari abafise ahantu hatarimye, bagende barime, nimba bashimye kubi Bujumbura bagaruke mugabo bafise akantu basize barimye mu matongo iwabo. Murakoze. Ego ikibazo cyakindi muriko mukora iki mu ntumbero yo guteza imbere igihugu mu kugwiza umwimbu mu ntumbero yo gushikira yambona kazoza igihugu cifashe umwaka wa 2040 giteye imbere umwaka wa 2060? Tweco turiko duhimiriza abo turongoye ubwa mbere, kubera ko twamaze gufata iya mbere, abo turongoye nabo twabwiye bafata iya kabiri, aba nabo turongoye nabo barongoye abandi twamaze gufata iya gatatu. No kuvuga turimye tukorora, nta kabuza ijya mbono ya 2040 na 2060 igihugu giteye imbere tutayishikako, kuko tugiye kugorora amaboko, tuyakuye mu mpuzu, tuyashize ku kivi, ko tugiye ku kivi ibintu byose birashoboka. Naco gituma mbere naboneyeho gusaba izabu muri bya bindi turiko dusaba, ni turonse zijya mbuto turiko turondera mu mahanga, kuko nivyo bigiye, ni ikigo kigomba kugwiza izo mbuto. Izi zose tubuze bo barabishoboye, ikibuze nico ntazi, ahubwo dusaba Sebarundi anyarukire gusaba mu barongozi barongoye izabu, kugira ngo izi mbuto zose turondera hanze kandi zigwa mu madorare zategezwa kuhingurirwa ngaha, zikagwirizwa ngaha, hama n'ubundi ukadusanga umwe murimye hariya niwe ariko yigokako, kandi dufise uruganda rw'igihugu rwotegerezwa guhingura no kugwiza izo mbuto. None izabu yoba ari hajya ngo idufashe iki, ko yatezwa kubiri hajya idufashe ivyo tutishoboreye? Turasabye rero kandi turabasagasagiye abatwumva bajejwe gushikira izabu badufashe guhingura no kugwiza izo mbuto. Imana ibaduhezagirira. Ego muriko mukora iki mu ntumbero yo guteza imbere igihugu mu kugwiza umwimbu kugira ngo dushikire yambona kazoza igihugu cifashe umwaka wa 2040 igihugu giteye imbere umwaka wa 2060? Murakoze cyane. Kimwe nka jewe ndongoye igisata c'abapastori, ubwa mbere ko turabahimiriza gushira mu ngiro ivyo basoma muri Bibiliya, kuko Bibiliya ntiyemera ko abakozi b'Imana barera amaboko. Niba bishira mu ngiro basohoye amaboko, tuzobaho ubuzima bwiza. Gushira mu ngiro ico Bibiliya ivuga kugira ngo tubakarurira abandi. Ikigira kabiri, mu mashengero wacu turafise imigwi y'abaririmbyi
turafise imigwi y'abamama, turafise imigwi y'abajene, bose iyo migwi y'abaririmbyi ntibaze guhibongoza gusa mu ndirimbo, ahubwo bashire n'inguvu hamwe kugira ngo nabo nyene bakorere hamwe bahinduke amakoperative nk'uko Sebarundi yabivumereye ati n'abaririmbyi n'abandi bose tubashire mu makoperative kugira ngo bagire ikibahuza. Hanyuma ubugira kandi muri ivyo turiko turakora turiko turagendera amashengero ari muri make kugira ngo tubahimirize bose bahagurukire icarimwe bashire inguvu hamwe ku buryo umuntu afise inguvu zigeraha ubundi nawe akagira izigeraha, izo nguvu zose zigiye hamwe nk'uko turi kumwe twese bishoboka dushobora gushika ku yindi hangiro ikomeye. Ivyo bintu turabikora cyane. Hanyuma ikindi hari abantu kenshi bavuga ngo twebwe turi bishomeri ntaco dufise, mugabo kandi baragifise. Yesu yavuze ikintu kimwe ngo musenge ubudasiba. None baraba ibishomeri n'akazi Yesu yaduhaye ko gusenga ubudasiba kugira ngo Imana itwugururire iduhe imvura ikwiye bikabananira, kuko nibashira izo nguvu hamwe tugasenga iyo Mana yacu twashize imbere kandi tugashira mu ngiro ikijambo ry'Imana rivuga imigwi y'abaririmbyi gahinduka amakoperative. Ivyo bintu bizotuma dushika mu mbona kazoza y'igihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere 2060. Mbere twa muri make twari twamanuye turakura igihugu cifashe 2040 tuzana kuri 2030. Bivanye n'iki nuko tubona twese twahagurukiye rimwe hambavuye n'ibindi turiko turakora, turiko turashira inguvu hamwe. Amakoperative yose yuguruza amakonti mu mabanki kugira ngo dushirayo n'imitahe mu mabanki kugira ngo iyo mitahe turiko turashirayo ejo dushobore kuja gusaba ingurane amabanki adushigikire mu migambi kanaka tuzoba turiko turakora. Ivyo vyose rero turiko turabikora kugira ngo dushobore kuzoshika muri iyo mbona kazoza. Murongoye igisata c'abungere bose muri make, mbega mubahamagariye iki? Ico nohamagarira abungere bose bari muri make, ubwa mbere ni ugukura amaboko mu mpuzu. Ubugira kabiri ni ukumva kamo ka leta yacu, leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na Sebarundi ko twese tugomba gukora kugira ngo tube mu gihugu ciza, igihugu cifashe. Ubugira gatatu ni ugushira mu ngiro ico ijambo ry'Imana rivuga. Hajyanya kubahwa usomye mu ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe mw'isi kitarimwo. Nimba vyose birimwo tubishire mu ngiro. Tumaze kubishira mu ngiro twerekereze abakristo turongoye iyo baja heza, kubera hari ikintu n'amankunda kuvuga kigoye. None bazobasaba ko bazana ibigira 10 n'amashikanwa gute batabigishije ivyo bigira 10 n'amashikanwa biva? Kugira ngo rero bigende neza mpamagarira abapastori bose muri make harimwo aba bishop, urabona nka twagendanye n'umubishop, harimwo abarevera, urabona twagendanye n'abareverande, harimwo abo twitwa ba apotre, harimwo abo twitwa abadiakoni, amagrade y'amashengero nyakubahwa ngani tuyadondagura ngo tuyashobore. Ariko muri ayo magrade nyene bose ndabahamagarira gukura amaboko mu mpuzu, gushira mu ngiro ico Bibiri yivuga, gukoresha yabo maboko kugira ngo bareke gusegerereza. Birababaje kumva umupasitori, apotre, bishop ari mu mpimba kubera ubwesikro, burababaje. Muri make rero ndabahamagarira kuvavanura niyo ngeso y'ubunebwe kugira ngo bose bakoresha amaboko, hanyuma igihugu gitera imbere. Tureje kumva imigambi yaranguwe mu madini n'amashengero mwishira hamwe Kinyafrika ry'Impuhwe make. Tureje kumva intambanye bahuye nazo mirangurwa ry'iyo migambi. Eka tureje kumva n'ico bokora mu guteza imbere igihugu, mu kugwiza umwimbu, mu ntumbe gushikira yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi turabashimiye ko mwadukurikiye. Reka dushimire abantu batumire twari kumwe: Reverend Pasteur Bukuru Marie Letitia akaba ari mu nama ya bose yishira hamwe make. Turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro. Murakoze cyane, natwe turabashimiye. Imana ibahezagire ko namwatwizeye mukaduhamagara. Imana ibahumugisha. Murakoze. Turashimiye na Pasteur Irutingabo Manase akaba arongoye igisata c'abungere muri make. Turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro. Murakoze cyane, natwe turabashimiye cyane kuri aka kamo mwaduteye mukadutumira tukaza hano kugira duhanahana ivyiyumviro, tukaba mbere twongera kubemerera
nejo canke hirya yejo canke ikindi gihe mu gihe mwodukenera tubiteguye kugaruka. Murakoze. Murakoze namwe. Uwundi mutumire dushimiye ni Bishop Apotre Nyabenda François, akaba arongoye imigenderanire hagati ya make n'ayandi mashengero. Turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro. natwe turabashimiye bubahwa, n'ikindi gihe mwodukenera turiteguye kuza guterana intege mu guteza imbere igihugu cacu mu burimyi n'ubworozi, ndetse no mu bindi byose Imana yaduhaye dukorera igihugu n'ishengero. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Turashimiye mwebwe mwese mwakoze ibishoboka kugira ngo ikiganiro kigende neza. Kuri televiziyo y'igihugu ibiganiro birabandanya. Murakoze.